Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Ndabaye kaze muri ano makuru rero bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko ubumanuko uburaruko uburengero abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru tuza kugaruka kuri byinshi cyane biriko biravugwa mu gisata ca politike be namakuru benshi bariko barita ibihuha biriko birongerekana kubera ko president Ndayishimiye yari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe habandanye rero kongerekana ibihuha vya kudeta canke sitembagazwa ry'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023 ngaha mu gihugu cy'u Burundi imyidogo ni myinshi mu bene gihugu. Iyo myidogo ikabifatiye hanini ku biciro biguma biduga, amakori aguma yongerezwa mu gihe amikoro y'abarundi yo aguma akoroka kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Ubukene burahanze abarundi. Iruhande y'iyo myidogo kandi ibura ry'igitoro naryo ryaje risongera isibe ibi benshi bavuga ko abenegihugu bashobora gutuma habaho ikintu kidasanzwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iruhande rero y'iyo myidogo y'abanyagihugu ubu hiyongeye ko ibihuha bivuga ko ibihangange mu butegetsi biriko birategura itembagazwa rya president Ndayishimiye, leta yo ikaba yigumira mu gacerere. Ni mu gihe hari amakuru yagiye ahabona mu minsi iheze aho twe twamenyesheje ko hari intango y'ibihuha vy'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye vyavuye ku mugambi wo kubogoza General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisirikare cy'u Burundi, umugambi gushika ubu utaraja mu ngiro. Iyo nkuru twayibagajeje ko mu minsi iheze uwo atari yumviriza ibikubiyemwo rwose yoshika nawe akumviriza ivyo twabagajeje ko muri iyi nkuru hamwe president Ndayishimiye yari yifuza kubogoza iki gihangange mu gisirikare cy'u Burundi arico cyonyene kinafise ipete rya General mu gisirikare Prime Niyongabo. RPA yavuze ko imbere yo kuja mu rugendo president Ndayishimiye yagiriye mu gihugu kimwe cyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, president Ndayishimiye yasize asinye itegeko rikura umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Tukabibutsa ko kandi no mu mwaka w'ibihumbi 2023 nabwo ivyo vyigeze kuba kuko ico gihe president Ndayishimiye yari yafashe urugendo we n'umutambukanyi wa General Ndayishimiye bashikana mu gihugu ca Cuba na leta zunze ubumwe za Amerika. Aho naho Ndayishimiye yari yasize asinye itegeko decret rikuru umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Amakuru akavuga ko ico gihe president Ndayishimiye yasigiye iryo tegeko General de Brigade Jules Ndekubwayo, uyu akaba ari we yarasanzwe agendanira umukuru w'igihugu ico gihe. Chef du protocole d'etat amutuma kurishira uwahora ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihe Gervais Ndirakobuca kugira nawe arishire ku mukono wiwe. RPA yavuze ko president Ndayishimiye yatumye Jules Ndekubwayo nk'umwe mu bamugendanira canke se nk'uwari chef du protocole d'etat guca yongereza abasirikare bacungira radio na televiziyo vy'igihugu RTNB igihe azoba amaze gusinyisha iryo tegeko kwa Gervais Ndirakobuca. Amakuru RPA yabandanije ishira habona yavuze ko ico gihe Jules Ndekubwayo yihuse arungika ingabo kuri radio na televiziyo vy'igihugu mbere yuko asinyisha kwa rya tegeko kwa Gervais Ndirakobuca. Aho rero niho ubwa mbere ho baharavuye ivyabaye ko radio na televiziyo vy'igihugu habonetse abasirikare benshi bitwaje ibikobo bikomeye n'imbwa mu nyuma abari baraririye kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB baranka kubisa abavuga ko baje kubagombora. Guhera aho rero nibwo igihugu cyose haca harandagati igihuha ca kudeta. Kuva ico gihe kandi RPA yavuze ko Gervais Ndirakobuca yanse gusinya ku itegeko rikura General Prime Niyongabo. Ndirakobuca akaba ari yishuye Jules Ndekubwayo yahora agendanira umukuru w'igihugu cyangwa se nka chef du protocole d'etat ko president yagiye batavuganye iryo bogozwa ko vyiza rero bo murindira akagaruka avuye mu ngendo yarimwo hanze y'igihugu ico gihe. RPA ico gihe nigeze tomura nimba ko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryaca rigena umukuru w'igisirikare mushasha nk'uko vyahora bigenda. Ubundi ingingo igena mushasha ibanza kwemezwa n'inama nkenguza amateka. Ngariko birashoboka ko n'umukuru w'igihugu abogoza umukuru w'igisirikare hanyuma akarungika mu nama nshinga amateka amazina mashasha yemezwa. Kenshi abakenguza amateka bagahamagagwa ku munota wa nyuma bamwe bakagenda batazi n'ivyo bagiye kwemeza ivyo ari vyo.
inkuru twabagajeje ko mu minsi iheze y'ibogozwa ry'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi ari we General Prime Niyongabo naryo riri mu ryongereje amakuru y'ibihuha kuko atari irya mbere y'ibihuha byo gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye mbere ko atari irya mbere byari bivuzwe ko President Ndayishimiye yashatse kumukura mu kibanza rimwe si kabiri bikamunanira. Alexis Nduhije nawe akemeza ko hariho uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Mu butumwa yigeze gucisha ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter, umukuru w'umugambwe wa MSD yanditse ko nawe afise amakuru ajanye n'umugambi uri mu nzira wo gutembagaza President Ndayishimiye agasubirizwa uwundi mu generali ari mu basanzwe bamwegereye. Alexis Nduhije akavuga we ko we nabo basangiye urugamba bazogwanya bivuye inyuma iyo ntwari zozanana muri iryo tembagaza rya President Ndayishimiye. Akaba yaribukije ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye busanzwe ari ubw'abasirikare. Aciyongera kati ntidukeneye kubona umujenerali asubirira uwundi mujenerali, ntidukeneye ibisikanya by'abasirikare batwaza igikenye kugira intwaro y'agahoto ribandanye gushinga imizi. Muri ubu butumwa bwa Alexis Nduhije, umwe mu Barundi bazwi ko baronka amakuru y'ibanga yaje no gushimangira ibihuha biriko birakwiragira mu gihugu. Hagati aho umukuru w'igihugu we yibereye mu ngendo hanze y'igihugu. President Ndayishimiye ari hanze y'igihugu muri kano kanya kuko muri kano kanya yitavye ibikorwa vy'inama iriko irabera Kinshasa ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni inama y'ibihugu bihurikiye mu muryango Seirigeri. Umukuru w'umugambwe Reverend Ndikuriyo nawe ariko araboneka rwose agendura amazone menshi atandukanye y'igihugu akoresha amanama atandukanye, akomeza kandi n'inyigisho ziwe zuzuye iterabwoba zo gukoresha vyinshi mu vya politike ya kahise. Mu kanya gato aboneka mu gihugu President Ndayishimiye aravuga amajambo meza yo gukarira abandi bategetsi ngarika abarundi barindira ishigwa mu ngiro z'ivyo avuga bakabura. Bamwe bati ese koko kudeta iramutse ibaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba ari wo muti? Nivyo benshi bibaza. Inyishu ihari tomoye nuko nta na gato kudeta yoba umuti, kuko ikiraje ishinga abavuga ko bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye ngo ntaho gihuriye n'ineza y'abarundi. Kugeza ubu abavuga ko bo bari inyuma y'uwo mugambi nabo bita dur di CNDD FDD baguremwe bita ko bari mwiragi rya President Nkurunziza. Benshi bababajwe kandi n'ingene Ndayishimiye yambura agashambara abategetsi barangwa n'ubusuma, hari abo riniga kubera ya mahera yabo yagize n'ibipapuro mu mwaka w'ibihumbi 2023. Hari n'abavuga ko badashaka gusubiza hamwe n'ibihugu bibanye nk'igihugu cy'u Rwanda. Hari n'abadashaka gukingira ibibanza barimwo batinya ko ari n'abashaka kandi gukingira ibibanza barimwo batinya ko bazobitakaza niyo Ndayishimiye yoshobora gushira habiwe. Ikindi kandi giteye ubwoba nuko abavugwa muri urwo ruhande barwiriye muri rwose bafashe ya mbere mu gusesa amaraso y'abarundi mu kiringo cya gatatu cy'umwisi President Nkurunziza. Ivyo bintu byose rero ntaho bihuriye n'ineza y'abarundi. Ikibazo Evariste Ndayishimiye nawe afise nico kumenya gufata ingingo no kwerekana neza intumbero afise kuri kazoza ku Burundi. Naho abarundi bato bato bishwe n'ubukene baracamufise k'icizere. Abasirikare bato bato nabo baramushigikiye kuko mu myaka iheze yarabongereje agashara kabo, gusa abandi bakozi ba leta bobo ntibamubona ko cyo kimwe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba bari mu gihugu n'abari hanze bari bamurindiriye ko ijambo ry'ubugabo rifatanya abarundi bose kandi rigarukana umwidegemvye mu Burundi, ariko navyo muri uyu mwaka icizere cyaciye kiyoyoka kuri bose. Abo bose rero muvugeza ubu iyo ntumbero yaramunaniye yo gufatanya abarundi ndetse no kugaragaza koko ibikorwa vy'iterambere yo barashitse ko muri imyaka 5 amaze ari ku butegetsi. Ngarakanga abaryi biturire ariko ntabahana, aravuga ubumwe ariko nta ngingo zibuzana akora. Aratuka ryogura duhora ariko akayigumiza ko. Asaba bahunze guhunguka ariko ntabegera ngo abazi impamvu badataha. Aravuga ubutungane burenganya ariko ntare kurindiriza ipfungi ubusa zizira ivyumviro vya politike. Wenyene yaranse kubaha n'urubanza rwa Senare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ijanye n'ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza. Ngo mu ncamake Ndayishimiye avuga amajambo aryohera abashaka kuyumva gusa n'abashaka ko ibintu bihinduka kongera agashaka gushimisha bo mu ntwaro yiwe badakeneye impinduka.
ngiyo nyifato rero y'akazuyazi ni nayo ishobora gukwegera Perezida Ndayishimiye no ku rwego mpuzamakungu ngabayeho atambakije mu gihe isi iriko irasubira kwigaburamwo kabiri ngabasaba imfashanyo zo guteza imbere Burundi ni nabatuka cyane bakayoberwa icyo ashaka koko. Gusa ku rundi ruhande nta vyemezo dufise bikwiye vyotuma twemeza ko hariho umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye uri kurakugwa n'ibihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ariko hari amakuru adahumuriza y'ibivugwa na bamwe muri ivyo bihangange, amajambo yerekana ishavu n'urwanko n'agasuzuguro bamwe muri ivyo bihangange bafitiye Varisito Ndayishimiye. Ngo rero ntivyotangaza na gato ivyo bihangange bigiye ku ntambwe yo kumutembagaza. Noneho ingene Arengiyome Bunyoni afashwe, ingene General Bertin Gahunga apfunzwe ndetse n'abandi batandukanye mu nzego z'umutekano bagiye barapfunzwa muri imyaka 5 iheze Perezida Varisito Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi, ngo navyo nyene birerekana ko iyo ntumbero yo gutembagaza iriho mu bihangange vya CNDD-FDD kubera ishavu bafitiye Perezida Ndayishimiye ariko arabifatira mu gahanga bose. Ikindi kandi ubutegetsi butofata minenerwe nuko intwaro zose zatembagajwe mu Burundi habanje kubaho ibihuha nk'ibi. Ico twemeza nuko abavugwa muri uwo mugambi batorondera ineza y'u Burundi ndetse n'abarundi. Mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko, reka tugaruke ku bindi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane kuba biriko biravugwa mu gisata cy'umutekano, politike ndetse n'ubutungane. Hari abasirikare kandi nabo nk'uko amakuru adushikira bivuga baraye bahaswe kunyuruza umunyagihugu Imana irakinga, abanyagihugu bahabereye magabo. Byose byabaye ku mugoroba weje kuwa gatanu igenekerezo rya 14 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza kuri Gare du Nord hafi ya hari agence ya Econet Leo, ni hakurya y'akabare bita ku Mutwenzi. Higiye cy'isaha 8 niho uwo munyagihugu tutaramenya umwidondoro wiwe yari mu modoka yiwe ya Vox yirabura. Abaraho bemeza ko umunyagihugu yahagaritse imodoka nka kumwe yo bafise uwo arorereye. Inyuma y'akanya gato rero haci haza umugwi w'abasirikare 5 bari mu modoka y'igisirikare pick-up itagira imparati. Bane muri abo basirikare bari bambaye umwambaro usanzwe, bari bafise inkoho ntonto bita pistole. Izo bari bazambariye ko. Uwundi umwe yari yambaye umwambaro w'akazi afise inkoho ya Kalashnikov. Twavuye dutohoza turamenya ko umusirikare yararongoye abo bandi basirikare yitwa Girikushaka Frank afise ipete rya Suriyetona. Abo bose bakaba bakorera canke se batwarirwa mu gisata ca gisirikare citwa OS, Unité de l'Opération Spéciale. Uruhara rero rw'abanyagihugu mu gutabara uwagira anyuruzwe. Nkuko vyiganwa n'abanyagihugu baraho kuri Gare du Nord, abo basirikare bashitse baramutsa wa munyagihugu yari mu modoka ya Vox nawe barabaramutsa, ariko biboneka ko yari yakibwe kuko ntiyigeze ava mu modoka. Ubwo nyene babasirikare baciye bugurira imiryango y'inyuma iyo modoka y'umunyagihugu binjira indani bamufatira kama pistole. Ubundi umwe Suriyetona Girikushaka Frank aca yicara imbere atera ikofi wa munyagihugu. Baciye batangura kumukwega ngo bamukure mu modoka nawe arabananira. Wa munyagihugu yaciye atangura gukoma induru atabaza baraho. Uwo munyagihugu yakoma induru avuga ati baranyuruje, ni mu ntabare, nyaruke mu ntabare, baranyuruje. Ubwo nyene abanyagihugu baciye baza ari benshi cyane, baca bugariza modoka ya Vox babwira abo basirikare akataho bajana uwo munyagihugu. Abasirikare bagomye bavuga ko twe turi ingabo z'igihugu warakenewe. Babasavye kwerekana umutaho umurondera ntawo bari bafise. Muri ako kanya rero abanyagihugu baciye babanguka gutabaza abapolisi baba barahashitse. Ntuhamenyekana ko uwo munyagihugu yagiranyuruzwa asanzwe akorera hanze y'igihugu mu gisagara ca Dubai. Hacamenyekana ko abasirikare bari bateguye kunyuruza uwo munyagihugu mu kumwambura canke se kumusahura amafaranga. Mu makuru dufise kandi tugitohoza nuko uwo munyagihugu yari yatanzwe na mugenzi wasigaba muri Dubai acamukinira uwo mutego kuko yarazi ko afise amafaranga. Mu nyuma rero abo basirikare bose baciye bagenda batwawe n'abapolisi babatwara muri peje. Umunyagihugu yaratashe, ituzi ko abo basirikare bazohanwa canke bizoherera aho. Abanyagihugu kuri Gare du Nord bakavuga ko iyo batabanguka gutabara uwo munyagihugu ubwiwe bwari buheze. Hano kandi turashimiye abo banyagihugu bahagaze rugabo kugira ngo banke ko uwo mugenzi wabo anyuruzwa, bakagirwa ko bagahamagara abapolisi. Hamwe abarundi boshira ubwoba nkuko nta munyagihugu yoba akinyuruzwa akuwe mu bandi. Ni nako kandi hari amakuru abandanya avugwa
ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ngo hari umucamanza apfunzwe ku karenganyo. Uwo nawe ivy'inkuru yo tukaza kubigaruka ko mu nkuru ikurikira, tukaza kandi kubandanya kubabwira vyinshi biriko biravugwa, aho nkuko ari inkuru twavuze ari abapolisi bagandaga umunyagihugu bari bahejeje gucigwa urubanza. Nkuko vyari vyitezwe rero ku munsi wa kane igenekerezo wa 13 Munyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2025 niho hari hategekanijwe urubanza rw'ikibiriraho ku bapolisi babiri aribo Ndikumana Emery na Uwimana Blaise bagandaga umunyagihugu Irakoze Eric kwigenekerezo wa 11 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025, aho abanyagihugu rero bashitse kuri senare nkuru ya Rumonge kuva mu gatondo ka kare. Tubanze tubamenyeshe ko hari ibintu bitatu bitamenyerewe vyibonekeje muri urwo rubanza. Ica mbere, abanyagihugu baje kumviriza urwo rubanza bari benshi cyane gushikaho bamwe baburaho bahagarara. Ica kabiri, urubanza rwatevye cyane ariko abo banyagihugu bose banse kuhava bagumye barurindiriye. Ica gatatu, abapolisi bagirizwe icaha bari babuze umushingwamanza kuko benshi bari batinye urwo rubanza. Uwababuraniye yagiye kuboneka mu nyuma ariko nta kinini yabafashije mu kwisigura. Imvo nuko ivyabona vyose bitandatu vyaserutse imbere ya senare harimo umupolisi vyaje vyemeza ko abo bapolisi aribo bagandaguye umuhisi. Tubanze tumenyeshe ko dosiye y'urwo rubanza yari RP 637 ubusa bar RMP 1294 ubusa bare ne NE. Nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro rero niho urwo rubanza rwaca rutangura. Muri iyo ntahe Parake ya Rumonge yagirije abapolisi bose icaha cyo gukubita umuntu Eric Irakoze n'impaka bikamuviramwo urupfu. Umupolisi Ndikumana Emery yaburanye Emery icaha nayo mugenzi we Uwimana Blaise yagumye hakana icaha. Urubanza rero rwaciye ruja mu mwiherero. Igihe cy'isaha 2 z'ijoro niho urubanza rwaca ruva mu mwiherero. Senare yacimenyesha ko umupolisi Uwimana Blaise akiri umunyororo w'impaga w'imyaka 20 n'ihadabu ry'amafaranga 100,000. Umupolisi Ndikumana Emery nawe yakiri umunyororo w'impaga 10 n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 50,000. Aho senare kandi yamenyesheje ko Emery agabanirijwe igihano kuko yaburanye yemanga canke se Emery ico caha cyo kugandagura Irakoze Eric. Mu bijanye n'indishi y'akababaro, umwe wese muri abo bapolisi azoreha amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 20 azohabwa umuryango w'umuhisi. Urubanza rwaciye rurangira, abanyagihugu harimo n'umuryango w'umuhisi baca barataha. Aba bapolisi rero baca barungikwa mu iboro rikuru aho bukera. Twibutse ko igikurikira ari ukwirukanwa mu gipolisi nyuma y'amezi 6 bapfunzwe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Numuzo TV rero Imana iba hezagire.